Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Rero nishimwe ku Mana ko Imana iduhaye no mwanya kugira ngo dusangire ivyanditswe. Rero yakoze mukozi w'Imana yamaze kusengera umwanya tugiye kujamo. Turashobora gusoma ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Yohana igice ca mbere ku murongo wa 14. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndabira mugenzi wawe katasamaye mumbariza ati nihuri. Ati nihuri. Yakubwiye kari hari. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana igice ca mbere ku murongo wa 14. Ijambo ry'Imana yavuga ngo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe ngo twitegereze ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Haleluya. Ngo uwo jambo yihaye umubiri yongera abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira ko ni ijambo rivuga ngo ubuntu n'ukuri muri Kristo Yesu. Ubuntu n'ukuri muri Kristo Yesu. Aya n'amajambo twama twumva kenshi. Ijambo ubuntu, ijambo ukuri. N'amajambo twumva ariko nituyumva gusa turayakoresha. Haleluya. Turayakoresha. Rero aya niyo majambo tuza guhagarara ko cyane mw'uyu murongo. Ngo uwo jambo ngo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Nta kindi yaje afise Kristo. Nta kindi camuranga. Icari muri we ijambo ry'Imana avuga ngo yaje yuzuye ubuntu. Haleluya. Yaje yuzuye ukuri. Amina. Haleluya. Rero iyo tuvuze yuko twakijijwe ijambo kenshi rikunda gusohoka cyane icumuni yo kwihuta kumva n'ubuntu. Haleluya. N'ubuntu. Ijambo ry'Imana tubwira neza mu Bifilipi igice Abanyefesi igice ca 2 umurongo w'8 aravuga ngo twakijijwe kubw'ubuntu. Ngo agakiza twahawe kavuye mu buntu. Haleluya. Nukuri Yesu kuri. Nukuri kuko ijambo ry'Imana rivuga. Twakijijwe shengero ubu buntu bwatuzaniye agakiza turakeneye kubutahura. Haleluya. Ubuntu bwatuzaniye agakiza ni iki? Nico gituma uyu murongo twasomye utanga uvuga ngo uwo jambo yihaye umubiri. Rero aha mw'iki gitabo mw'iki gice ca mbere turiko turasoma ubutumwa bwiza bwa Yohana umurongo wa mbere baratubwira uyu jambo uwari we. Turiko turabona twese kumwe. Haleluya. Twahere ku murongo wa 14 ariko turashaka kuja ku murongo wa mbere. Kuko ku murongo wa 14 batubwiye ngo uwo jambo yihaye umubiri. Haleluya. Ama ku murongo wa mbere baravuga uwo jambo wari we. Ngo mu ntango jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana. Ngo kandi uwo jambo yari Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero uwo jambo yihaye umubiri. Haleluya. Mu murongo wa mbere bavuga ngo uwo jambo yari Imana. Haleluya. Rero ikintu ca mbere shaka yuko twumva turiko turavuga ubuntu mw'ijambo ubuntu ikintu ca mbere twumvamo ni Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ni Imana.
kuko mu gikorwa cy'agakiza nimba ubuntu bwavuye, nimba agakiza kavuye mu buntu, haleluya, mbega ubwo buntu bwavuyemo agakiza bwumvikana mwiki, buri mwiki. Yesu ashimwe. Ubu buntu ikintu cya mbere twumvamo ni Imana, haleluya, kuko kugira ngo turonke agakiza uyu jambo cyanye Imana ngo yihaye umubiri. Yesu ashimwe. Biriko biratahurika. Ikibazo gihari nuko dufise ibintu byinshi, haleluya, dushira imbere y'agakiza. Dufise ibintu byinshi twitirira agakiza. Nta kintu na kimwe citirirwa agakiza. Agakiza kitirirwa Imana. Amina. Ushobora kuvuga ko ukijijwe kumbure kubw'ibindi, haleluya, si uko wahinduye ishengero. Shaka ngo nari hariya nza hariya none ndakijijwe, nahinduye ingene nambara none ndakijijwe, nahinduye inyifato none ndakijijwe, nahinduye imvugo none ndakijijwe. Oya, haleluya, ubwa mbere na mbere ni Imana. Yesu ashimwe. Ubwa mbere ni Imana. Kubera iki? Kugira ngo dukizwe, Imana yahevye ikibanza cyayo. Haleluya. Uyu jambo ariwe Kristo ngo yihaye umubiri. Mu yandi majambo yahevye sa position de divinité. Yavuye mu kibanza ciwe c'ubumana yiha umubiri. Haleluya. Yesu ashimwe. Kuva mu kibanza ciwe nk'Imana, haleluya, yihindura umuntu. Cyumva yuko kugira ngo turonke agakiza, haleluya, Imana yavuye mu kibanza cayo, haleluya, yihindura umuntu. Nguwo jambo yihaye umubiri ngaraza abana na wewe. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ikintu cya mbere twumva turiko tuvuga ubuntu, twumva yuko ubuntu ni Imana mu gikorwa cyayo cyo kugukiza. Yesu ashimwe. Kuko shengero ngo twakijijwe kubwo ngo navyo nyene ntivyavuye kuri twebwe, ngo ni ingabire y'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero aha hantu harakomeye. Uyu ni umwe mu murongo kumbure ushobora kutugora gutahura, ariko Imana ishimwe yuko niyo ishobora kudutahuza. Birakunda kuducanga iyo twumvise yuko Imana yihinduye umuntu. Ariko aho bitugorera, ubundi ubumana bw'Imana ntibwahereye mu muntu, ntibwatakaye kubera Imana yihinduye umuntu. Yesu ashimwe. Kuko ijambo ryabivuze neza ngo Imana canye uwo jambo canye Kristo yihaye umubiri. Haleluya. Ariko Bibiliya nivuga ngo jambo yabaye umuntu. Oya, ntiyabaye umuntu, ariko yihaye umubiri. Yesu ashimwe. Kuba umuntu cyane gucika umuntu no kwihindura umuntu biratandukanye. Cyo gituma abasoma Bibiliya mwamwe y'igifaransa bakoresha lomo s'incarner cyane incarnation. Alimo dushira incarnation mu Kirundi, kwigira. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero Imana, ubumana bw'ubumwana ntibwatakariye mu muntu. Yesu ashimwe. Ariko Imana yigize umuntu avec un objectif, kubw'intumbero. Intumbero yahe kugira ngo we ukizwe. Haleluya. Kugira ngo ukizwe. Yesu ashimwe. Haleluya.
ariko kandi iri jambo rirakomeye cyane, kuko mwibuke yuko ubundi kugira ngo ihanga rya Isirayeli ryitwe ihanga ry'Imana ntibyavuye ku iryo hanga, kuko ubwoko bw'Imana Bibiliya ivuga ngo ni ubwoko bwitirirwa izina ry'Imana, ariko kugira ngo bwitirirwe izina ry'Imana sibwo bwegereye Imana ngo bagiranire imishikirano, ngo habeho imishikirano yuko Imana yitwa Imana ya Isirayeli. None twebwe hari imishikirano twagiraniye n'Imana? Nta mishikirano yahabaye. Rero kugira ngo Imana yitwa Imana ya Isirayeli byavuye ku Mana yo nyene ubwayo. Haleluya. Ico gituma mu gitabo ca Ezekiyeli igice ca 36 kuva ku murongo wa 20 na 27, ijambo ry'Imana muraza kuhasoma, havuga yuko Imana irabwira iri hanga ngo sindabikora ku bwanyu. Haleluya. Ivyo nkora ni igihe Imana yasezerana kuzobaha muhemu yera, ikabakuramo umutima ukomeye nk'inyama, ikabaha umutima ukomeye nk'ibuye, ikabaha umutima woroshe. Iki nico gihe Imana yasezeranaga agakiza. Rero Imana isezeranaga agakiza iravuga ngo umunsi nzoboza ibigabitanyo vyanyu, ariko munsi kavuga ati sindabikora ku bwanyu, ndabikora ku bw'izina ryanje. Haleluya. Wewe wakiriye Yesu ku bw'izina ry'Imana, Yesu ashimwe. Nivyo biradushikako tugashikirwa n'agakiza, ariko mu ntango umugambi w'Imana w'agakiza cyane cyane nufatanye na wewe, ufatanye n'izina ry'Imana. Imana ivuga ati ni ku bw'izina ryanje mwatukishije mu mahanga. Haleluya. Mwabonetse kw'igisuzuguriro. Rero mwebwe nk'ihanga ry'Imana mumaze kuboneka ko nk'isuzuguriro, izina ryanje rirasuzugurwa. Ariko kandi Imana ntiyemeye ko izina ryayo rigira gute? Risuzugurwa. Nico gituma ivuga ati ni ku bw'izina ryanje. Haleluya. Ubundi Imana ire mu muntu shengero yubatse izina ryayo mu muntu. Nivyo caye sivyo? Ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Ngo Imana ire mu muntu yubatse izina ryayo mu muntu, yubatse ishusho yayo mu muntu, yubatse ubuzima bwayo mu muntu. Nico gituma Imana yagumye ikurikirana izina ryayo yubatse mu muntu. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero kubera Imana ari umwizigirwa, bene dufise Imana itivuguruza. Burya bizera ntidukwiye guhungabana. Dufise Imana itivuguruza. Naho abantu bakwivuguruza, Imana ntiyivuguruza. Twakijijwe kubera Imana itivuguruza. Iyo aba Imana ifise indimi zibiri mu kanwa kayo, baziza mugenzi wawe tufise indimi zingahe? Iyo aba Imana ifise indimi zibiri mu kanwa kayo, twari gupfa rubi. Twari gupfa rubi. Jewe simba ndi ngaha, mba naragiye kera. Ariko kubera Imana ifise ururimi rumwe, kubera ari umwizigirwa, kubera ivuga bikaba, igakurikirana ico yavuze, ikagiherekeza, maze kikaba. Naho umuntu yagiye mu caha, Imana yakurikiranye ico yavuze nk'Imana. Sindabikora ku bwanyu, sindabikora kubera mwebwe, Imana ntiyakijije umuntu kubera yagiye mu vyaha, birarenze ivyo. Imana yakijije umuntu kubera ico yavuze, kubera izina ryayo. Rero izina ryayo riragahoraho. Rero mu buntu nta kintu gisohoka, ni Imana.
cyo gituma Yesu yabwiye intumwa ati nimwasenga mutangure muvuga ati data, data. Rero la grâce c'est Dieu. Ubuntu ni Imana. Mu buntu humvikana Imana. Haleluya. Rero mu mugambi w'Imana, Imana ishima kwambara umubiri, non pas dans l'objectif y'ugutakaza ubumana. Abikolosayi igice cya mbere umurongo abageze. Abikolosayi igice cya mbere umurongo wa 19. Turasoma n'Abikolosayi igice cya kabiri umurongo w'9. Abikolosayi igice cya mbere umurongo wa 19. Ngo kuko Imana yahimbawe n'uko kunengesera kwayo kuba muri we. Haleluya. Ng'Imana yahimbawe n'uko kunengesera kwayo nk'Imana kuba muri Kristo Yesu. None mwumva ubumana bwaratakariye mu muntu cyane, ahubwo Imana yashimye yuko mu mugambi wayo kugira ngo umuntu abe uko Imana imugomba. Haleluya. Imana rero mu gukiza muri Kristo Yesu, mu gakiza ko muri Kristo, ishima yuko ukunengesera kwayo kose kuba muri Yesu, kunengesera k'ubumana kuba muri Kristo. Aha rero mu gice cya kabiri, Abikolosayi igice cya kabiri umurongo w'9 avuga ngo kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Ngo muri we, muri Kristo, ngo haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri. Imana yihindura, haleluya, yihindura umuntu kugira ngo, haleluya, Yesu ashimwe, kugira ngo ukunengesera kose k'ubumana kube mu muntu. Mu yandi majambo, kugira ngo mu muntu habeho kumenya Imana gukwiriye. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero bene data, iyo tuvuze ubuntu twumvamo Imana. Yesu ashimwe. Imana yihaye umubiri, igasiga ikibanza cyayo ikiha umubiri. Haleluya. Ifise intumbero yuko noneho ukunengesera kwayo kose k'ubumana kuba mu mubiri, kuba mu muntu, kugira ngo mu muntu habeho kumenya Imana kuzuye. Haleluya. Kuko Imana yari yarasezeranye yuko, haleluya, izoshira mu muntu ivyagezwe vyayo kugira ngo umuntu abigenderemwo. Rero shengero, icyo novuga aha hantu, ibintu turimo nk'abantu bakijijwe bifatanye no kumenya Imana. Ukunengesera kose k'ubumana muri Kristo niko kunengesera kose k'ubumana muri wewe. Kuko Abikolosayi igice cya kabiri umurongo wa 10 avuga ngo tunengeserezwa no kuba muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo tumenye Imana, tugira igicapo gikwiriye c'Imana, dutahura Imana biciye mu kuba muri Kristo Yesu. Rero umbarize mugenza bati, mbega iyi Mana tuvuga uyizi nkande? Haleluya. Shengero, iyo utahishuriye Imana ni hamwe usanga winyegeza. Yesu nashimwe. Ni hamwe usanga winyegeza bitabikwe ko winyegeza. Birashika umuntu akinyegeza, birashika umuntu akinyegeza. Burya igituma ugenda wemye nuko wahishuriye ukunengesera kw'Imana muri wewe. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero turi mu buzima bwo kumenya Imana. Imana yakoze igikorwa kizana umuntu kumenya Imana. Umuntu kumenya Imana ku giti ciwe, guhishurirwa Imana ku giti ciwe. Rero mu buntu tugomba gutahura Imana ubwa mbere, tukamenya ngo hari Imana hejuru ya byose.
iyo umuntu yatahuye Imana iri hejuru ya byose, ntaba akijya kunywera ibiyeri munsi y'igitanda. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntaba akivanga ikiyeri na koka. Haleluya. Kuko iriya Mana yamenye ituma uyu muntu agenda yemye. Ivyo akora azi igituma bikora. Ivyo avuga azi igituma bivuga. Ivyo yambara azi igituma vyambara. Abagendana nabo azi igituma agendana nabo. Ntaba akiri mu idini aho acunganwa n'abantu. Iyo uri mu idini ugenda ucungana n'abantu. Ntihamusanga unywera za nzoga bacururiza mu vyumba. Hari ububare bwo mu vyumba. Hari ububare buba mu mazu y'abantu. Ugasanga uwo muntu ivyeri abicururiza mu cumba. Haleluya. Rero biragashira tugendere ku mugaragaro, kuko twahishuriwe iyo Mana yishuye mu buryo bw'umubiri, atari kugira ngo ubumana bwayo buzimirire mu muntu, ariko mu ntumbero yo kugira ngo mu muntu habeho kumenya, habeho kunengesera kw'Imana mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Biciye muri Yesu. Tumaze kuba muri Yesu, tukanengeserezwa no kuba muri Yesu. Haleluya. Ubwire mwene data mwicaranye ati tunengeserezwa no kuba muri Kristo Yesu. Haleluya. Rero intumbero ya mbere cyane ico twumva ubwa mbere iyo tuvuze ubuntu, twumva Imana. Twumva Imana. Ico dukora cyose tugikore kubera Imana. Ico tubayemo cyose tukibemo kubera Imana. Ivyo turiko turakora tubikore kubera Imana. Haleluya. Rero ikindi kintu twumva mu buntu, nguwo jambo yihaye umubiri. Hama rero ngagira gute? Abana natwe. Yesu ashimwe. Turashaka gusoma mu Baheburayo igice cya 2 murongo wa 14. Abaheburayo igice cya 2 murongo wa 14 n'umurongo wa 15. Nguwo jambo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Haleluya. Mu buntu twumva Imana. Hébreux chapitre 2 verset 14. Ngo nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo, kugira ngo abone uko apfa. Imana niyayihinduye umubiri, niyabiriye umubiri. Haleluya. Kugira ngo ubumana bwayo butakare, ariko Imana yihaye umubiri kugira ngo haboneke ikimazi. Beneda, iyi ni imvugo yo mu buryo bw'impwemu ikoreshwa na Bibiliya. Bisaba yuko iyo turiko turabisoma tugenda bukebuke twumva ico Bibiliya ishaka kuvuga. Haleluya. Kuko ndiko ndabisoma saba ngo ndabitahure, ndiko ndavyigisha nkasenga kugira ngo bitahurike. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero nihagire umuntu numwe yovanga hatabitahuye cyane ngavuge ngo ujya mugabo yigishije ibintu bitumvikana. Turiko dusoma Bibiliya twese. Dusome Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 14 n'umurongo wa 15. Haleluya. Duhuze iki gisomwa naho twahereye mu butumwa bwiza bwa Kristo bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 14. Avuga ngo jambo yihaye umubiri. Haleluya. Twabonye icambere catumye yiha umubiri. Yesu ashimwe. Nukugira ngo muri wewe habe ukunengesera kose kubumana. Mu yandi majambo ngo umenye Imana. Yesu ashimwe.
kandi imana nta handi umuntu ayimenyera muri we. Imana ntituyimenyera ku byapa byo mu mabarabara. Haleluya. Imana uyimenyera muri wewe. Imana wubaha ni Imana iba muri wewe. Yesu ashimwe. Nitwahevye ubusambanyi kubera batubwiye ngo gusambana ni bibi, ariko muri twebwe sibwo buzima dufise. Haleluya. Nitwahevye inabi n'inzigo n'urwango kubera vyanditse ku vyapa byo mu mabarabara. Haleluya. Ivyo vyanditswe mu mitima yacu, biri muri twebwe. Haleluya. Nico gituma igihe bitanditswe muri wewe bigucikira idini, aho ugenda urunguruka abantu ucaho badaciye. Haleluya. Rero muri wewe habeho kunengesera kose k'ubumana, umenye Imana mu buryo bwagutse, ugendeshwe no kuyimenya. Ikigira kabiri twumva mu buntu aha mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 14 n'umurongo wa 15 baratubwira igituma jambo yihaye umubiri. Abahasomye ngo ni kubera iki? Wabisomye avugire hejuru. Ngo nk'uko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo kugira ngo abone ukwapfa. Shaka kugezaho jambo niyihaye umubiri kugira ngo atakaze ubumana, yihaye umubiri kugira ngo, haleluya, yishushanye natwe abone ukwapfa. Nicari kubikimazi cyo kugucungura iyo atiha umubiri. Yihaye umubiri kugira ngo abone uko apfa. Turi kumwe? Haleluya. Kugira ngo abone uko apfa, tubandanye, kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu, niwe Satani, kandi ngarokore abajakari ubwo. Bene da, twebwe turabarokore, turabanyedini, turabarokore. Mbwire mugenza bati twararokotse. Abantu tuvuze iby'abarokore bumva ivyo bashatse. Umurokore n'umuntu yagize ati yarokotse. Twero twararokotse. Nituri mu idini, burya hari ikintu twarokotse. Haleluya. Rero jambo yihaye umubiri kugira ndokoke. Rero ibi ndabivuga neruye kuko nararokotse. Haleluya. Ngo arokore abarokotse bagire gutya. Bene da, mu buntu twumvamo kurokoka. Ushobora gukorera Imana utarokotse, ushobora kubaha Imana utarokotse, nta nguvu wogira zo gushitsa iby'Imana utarokotse. Umuntu w'Imana n'umuntu afise aho yavuye, n'umuntu afise ahari. Ushobora kuvuga ko warokotse, ushobora kuvuga ko uri umuntu w'Imana ukiri muri vya bindi, ukivuga vya bindi ukiri muri vya bindi, ukibaza ngo kunywa inzoga n'icaha cya oya. Hariho deba tutakijamo. Sishaka kuja guhiga muri Bibiliya ngo kunywa inzoga n'icaha cyanye si icaha. Ico nzi nuko iyo nanyoye inzoga mboregwa, ndadandabagirana, kandi ngomba kugenda nziyonja. Rero sinyishaka kudandabagirana. None nja guhiga muri Bibiliya ko kudandabagira oya, hari ibintu tudahiga. Wewe uri kurabaza ko kudandabagirana no kugenda neza naho bihuriye. Wowe bandanye udandabagirane mugabo ntuze gucreate confusion. Ariko uwarokotse, ayaya, nasigara agomba guspekira mu ijambo ngakora ibintu oya. Burya ugomba kukurya ntabura. N'umukristo yashatse kuba mu vyaha azobibamo kandi ntituzobimenya.
nukuri azobimabamwo ariko ntituzobimenya. Nahiwe ho kurokoka. Rero nguwo jambo yiha umubiri ngahuze ivyo n'abanyabyaha kugira ngo abone uko apfa, kugira ngo urwo rupfu aruhindurishe ubusa Satani. Tahura ko Satani uyu munsi urupfu rwa Kristo rwamuhinduye ubusa. Haleluya. Si ivyo gusa, uyu munsi tahure ko mu rupfu rwa Kristo wewe wararokotse. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero ngivyo ibintu bibiri twumva iyo turiko turavuga ngo Kristo yaje yuzuye ubuntu. Kristo yaje yuzuye ubuntu kugira ngo tumenye Imana. Haleluya. Mu buntu humvikanayo Imana, kuko agakiza n'ak'Imana sakatonto, agakiza si jipo ndende, agakiza si MINEVAM, si Anglikane, agakiza n'urupfu rwa Kristo Yesu. Haleluya. Rwaturokoye rukadukura mu buja. Haleluya. Amen. Biraryoshe cyane. Haleluya. Twatahuye ubuntu n'Imana, ubuntu n'ukurokoka tuva mu iborero ryazanywe mu isi n'ukwifuza. Amen. Rero ngo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Ukuri ni iki? Iyo tuvuze ngo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri, ukuri ni iki? Haleluya. Ukuri ni Yesu Kristo. Amina. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 14:6, Yesu avuga ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngo rero ukuri ni Kristo Yesu. Haleluya. Rero iyo tuvuze ngo yaje yuzuye ukuri, ukuri ni ingene inyuma y'umusaraba abarokotse bakwiriye kubaho. Niko kuri. Kuko hajya twasomye ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 14, ngo uwo jambo yihaye umubiri abana natwe ngo twitegereze ubwiza bwiwe. Twitegereze ubwiza bwiwe. Haleluya. Mu yandi majambo, ukuri ni Kristo. Ubuzima dukwiye kubaho, Kristo niwe cyitegererezo. Kristo niwe kuri. Kristo niwe karorero keza k'ubuzima tugomba kubaho ngaha mu isi. Kristo c'est lui notre modèle. Niko kuri. Niko kuri. Kristo niwe kuri k'umugore urondera. Haleluya. Le modèle y'umugore ukeneye c'est Jésus. Haleluya. Uyu munsi isi irakubwira ko kugira ngo wubake urugo rwa rundi vraiment n'abantu bazovuga ngo ego, isi irakwereka umugore uwo ari we. Ikinyoma. Ico gihe none umugore tumuhabwa n'isi cyanye tumuhabwa n'Imana. Rero umugore w'ukuri nuwo muri Kristo Yesu. Isi iduha ikinyoma ikatubwira ngo umaze gukwiza imyaka 30 utararonka amahera ntayo y'ubukironse. None nivyo ngo wabironsa bironka. None umuntu w'imyaka 30 yazehetse. Rero shengero, uyu munsi turi mu gihe cy'uruvange. Turi mu gihe cy'uruvange. Uruvange rw'iterambere n'ubuhinga bugenda bwiruka cyane. Ico gituma n'isi n'abisi baguma biruka inyuma y'uruvange. Inyuma y'uruvange rw'ubuhinga. Inyuma y'uruvange rw'iterambere.
umuntu twigeze guhura arambwira ati mbeko wabuze, arambwira ati je sinabuze niho ndi. Arambwira ati ariko we ntukiri kuri WhatsApp, to ya telefone WhatsApp yarononekaye umufise akagato ngo yo ngo wewe ntuzwi ngo ntubaho ngo kuko ngo umuntu ariho ngo n'umuntu ubu afise WhatsApp mu minwe. Rero ugifise ako kantu witeze ko baguhamagara muri systeme ntuzwi. Haleluya. Rero uyu munsi abantu isi kubwira ati kurikira ijya version ya nyuma. Yesu ashimwe. Aho umuntu telefone aguze mu kwezi kumwe, mu kundi kwezi bayataye agaciro. Kubera iki ngo hari karakurikirana S4 S7. Arona abigeme ngo umusore bamurabira kuri telefone. Ubanza kuraba telefone afise. Imagine. Nubuzimire. Hallelujah. Yesu ashimwe. Amen. Uyu munsi uko isi yiruka niko bariko bazana n'inyambaro ziyobeye. Ariko kandi ni uko izo nyambaro ziyobeye n'abana b'Imana basigaye bazinjiza mu ishengero tukabona baje nyene. Oya, ushaka kwinjirana mu ishengero uyu munsi amakanzu turiko turabona nayo afise pasura igarukira ngaha. Uwo rero ngo niwo muderi. Uwundi nawe yavuga ati ngomba kugendana n'umuderi wa kino gihe. Ugasanga ukoze ibintu bitakogwa. Shengero, Kristo niwe karorero. Abarokotse icitegererezo cyabo ni Kristo Yesu. Hari itandukaniro. Hategerezwa kuba itandukaniro ry'aba bantu barokotse n'aba bantu bakiriko bariruka n'umuderi w'isi, bakiriko bariruka n'amajambere y'isi, bariko bariruka n'iterambere ry'ubuhinga. Rero iyo umuntu akurikiye iterambere ry'ubuhinga aragonga. Reka hanze biruke ariko twebwe burya nta muntu w'Imana ashaka kuba rurangiranwa. Iyo ushatse kuba rurangiranwa muri wewe haba hari ikibazo. Kuba rurangiranwa mu nyambaro, kuba rurangiranwa muri telefoni ikaze, kuba rurangiranwa mu kubaka ibintu biriya. S'il vous plaît, ndi mu bantu babikeneye ariko ndatuje. Haleluya. Haleluya. Abikorino cete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorino gice cya 6 umurongo w'9 n'umurongo wa 10. Bwa mugenza wawe ati Kristo c'est lui le modèle. Niwe citegererezo. Rero hirya y'umusaraba tugomba kumenya ko ukuri k'ubuzima ni Kristo. Niwe karorero, niwe twigirako, niwe turahurako, niwe twogako. Isi vuga ngo abakuru ngo nibo bogako. Oya, twe twoga kuri Yesu. Niwe twogako. Icete cya kabiri Paulo yandika Abikorino igice cya 6 umurongo wa 6. Ni cete cya kabiri cy'Abikorino igice cya 6 umurongo w'9. Ngo twiyumvirwa nk'abatamenyekana ariko turi barurangiranwa, tuboneka nk'abagira bapfe ariko raba turi bazima, tuboneka nk'abahamwa ariko ntitwicwa, tuboneka nk'abababara ariko tunezerwa iminsi yose, tuboneka nk'abora ariko dutungisha benshi, tuboneka nk'abatagira icyo batunze yamara dutunze byose. Haleluya. Bene data, ibi biragoye kumva
nk'abantu tukigendera muri yasi y'uruvange rw'ibigezweho, y'uruvange rw'ibiteye imbere, y'uruvange rw'ahisi igeze. Haleluya. Ariko Pawulo avuga neza, haleluya, avuga neza yuko, mwumvise aya majambo, ngo twiyumvigwa nk'abatamenyekana ariko turi, rero tube barurangiranwa mu by'umwuka. Yesu ashimwe. Ngo tuboneka nk'abahamwa ariko ntitwicwa, tuboneka nk'abakenya ariko dutungisha benshi ko dutunze byose. Ariko none burya n'ivyo dutunze byose, je kumbure ibi vyongora kwigisha, mugabo nimba ndiko ndabisoma muri Bible, nukuri nubaha ivyanditswe, nkakunda ivyanditswe. Kandi Zaburi igice ca mbere umurongo wa 3 ngo umuntu w'Imana umuhigwe ibimuhimbara birihe, biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. Rero nimba mboneka kataco mfise mugabo ndumutunzi ntungishije benshi, negeza kubigendera, kuko ibi birimo mu bimpimpara, erega nyene dutungishije benshi. Haleluya. Bene data, ilifo yuko abantu badatwenga biga gutwenga bakubonye, kuko isi irakenye. Reka tubivuge, isi irakenye. Twebwe gusa ntituzi ico dufise. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero uyu munsi indwara ni nyinshi zivuye ku kabonge, zivuye ku gupfa imitima. Uko isi igenda ivumbura, niko igenda iranduza n'abantu. Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 6. Haleluya. Haleluya. Cete ca mbere ca Timoteyo igice cya 6 umurongo w'9. Haleluya. Haravuga ngo kuko ataco twazanye, ku murongo wa 6 avuga ati ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuvamo inyungu nyinshi koko. Ubutunzi bwa mbere bene data nukubaha Imana, no kubumbwa n'ivyo ufise ngo bivamo inyungu. Bene data, kudandaza ukunguka siyo nyungu nyinshi, biragoye mugabo nukuri. None ni jewe navyanditse, biragoye mugabo nukuri. Ikintu kivamo inyungu nyinshi nukubaha Imana gufatanije no kubumbwa. Umurongo w'imwe, kuko ataco twazanye mw'isi kandi ataco tushobora kuyivanamwo. Ngaha hantu hari ubuhombe bw'umuntu yagerageje kudandaza no kunguka agatakaza kubaha Imana. Kuko wewe egeranya, mugabo Bibiliya hari naho ivuga ngo burya uwegeranya yegeraniriza bubaha Imana. Reka begeranye. None Bibiliya ivuze ngo naco twazanye mw'isi naco tuzokurayo, nukuri canye sukuri. None wumva uwegeranije agataha agasiga, n'uwubasha Imana akabumbwa n'ivyo afise, wungutse ninde? Naco tuzokura ngaha meshezami. Nejo wowe ntuzi bihari. None wumva uri kurunguka kubera uri kurinvestisa vyinshi. Investisa ubuzima bwawe mu Mana. Shira umutahe wawe mu kubaha Imana. Shira umutahe wawe mu kubumbwa n'ivyo ufise. Ngariko iyo dufise ivyo turya n'ivyo twambara biba bitubu. Bene data, n'ivyo amahera turayakeneye. Mugabo tunezerwe nimba tubona ko mu byo twaronse dufise ivyo turya n'ivyo twambara.
ariko abagomba kuba abatunzi bagwa mu nyosha no mu mutego wo kwifuza kwinshi, k'ubupfu, gusinzikaza, kudobeza abantu. Ntudobere, ntudobere, ntudobere. Aleluya. Rero uko isi yiruka, ntuhige kuba rurangiranwa mu kwiruka inyuma yayo. Wewe tekana, hagarara, umenye ko ni Imana iduha kuba barurangiranwa. Yesu ashimwe. Aya. Imana yaduhaye umunezero shengero. Imana yaduhaye gutekana. Imana yaduhaye kugubwa neza. Haleluya. Shaka kumbaza ati muri barurangiranwa mu biki? Haleluya. Sishobora kubisigurisha aya majambo. Mugabe ibi birampimbara kuko nukuri kw'Imana. Haleluya. Kandi Imana nuyesha, Imana numwizigirwa. Haleluya. Yaduhaye ibitogugwa, yabiduhaye ibinatamuntu yobiduha, yaduhaye iby'agaciro. Haleluya. 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 Imana irabwira Yosuwa, ucete cha Yosuwa, igitabo cha Yosuwa cha 6:27 ngo nuko Uhoraho yabana na Yosuwa abarurangiranwa muri ico gihugu cyose. Imana ibane nawe. Imana ibane nawe. Haleluya. Imana ibane nawe. Harahizo kugeza kuko hari ahantu iriko irakujana. Haleluya. Yesu ashimwe. Turashaka gukomera Imana amashyi menshi. Haleluya. Yesu ashimwe. Bene data, Kristo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Amen. Rero mu buntu dutahura ko ubwa mbere hari Imana. Hari Imana isumba byose. Hari Imana idahangagwa. Hari Imana ikomeye yaturokoye kubw'izina ryayo. Ntacyo twashizemo. Yaturokoye kubw'izina ryayo. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari iyo Mana yironkeye ikimazi cyo kuturokora. Abarokotse dusabe tugire gutya. Haleluya. Hanyuma hirya y'igikorwa cy'umusaraba y'urupfu rwa Kristo Yesu hari ukuri. Ukuri ni Kristo. C'est lui le modèle. Niwe cyitegererezo. Niwe cyitegererezo cy'icurondera. Icurondera cyose ukuri ni Kristo Yesu. Rero ducunge yuko ibyo turiko turabirondera muri Kristo Yesu. Haleluya. Ntihagire icyo ukurikira mu gushinga urugo rwawe, ukurikira Imana. Haleluya. Ntihagire icyo ukurikira mu guhitamo inshuti, ukurikire Imana. Haleluya. Ntihagire icyo ukurikira mu nyambaro, ukurikire Imana. Yesu ashimwe. Ntihagire icyo ukurikira mu bijyanye n'iri terambere, ukore mugabo ntugwe mu nyoshambi zo gushaka kuba rurangiranwa. Urondera ibiguhagije, wubahe Imana. Weinvestise ubuzima bwawe mu Mana. Yesu ashimwe. Ubibe ubuzima bwawe mu kubaha Imana no kuyigororokera no gukora ivyo igomba. Haleluya. 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 Tubumbwe n'ivyo dufise. Haleluya. Mbega nohereza kuko ndarangije. Kristo niwe karorero keza. C'est lui le modèle. Niwe kuri. Yesu shengero yari umuntu aruhutse. Rero ubu umuntu aruhutse. Ube umuntu aruhutse. Yesu
Yesu igihe yagendagenda ngaha mu isi yararuhutse amasaha 28 ku masaha 28. Yarazi kari umwami. Ijambo ry'Imana avuga ngo aho ijambo ry'umwami riri haba ubushobozi. Haleluya. Kandi biravuga ngo yatugize abami n'abaherezi. Burya ahantu turi twaratakaje ijambo. Burya ibintu byose Bibiliya yavuze ngo dutunze byose. Burya ubutunzi buri muri wewe. Ubutunzi ni ijambo. Ubutunzi ni ibyo wemera, ubutunzi ni ibyo wizera. Yesu ntiyahangayika ngo mbega ikori ndarikura he. Avuga ati genda ku kiyaga muzana ikori. Wasama ikifi harimo ikori. Binyereka ingene Yesu yaratekanye. Yaratekanye. Rero natwe tugire gute? Dutekane. Nitwiruke ariko dutekane. Mbwira mugenzi wawe ati utekane. None turatekanye cyane tugiye gutekana? Tugende dutekane kweli. Nukuri. Kandi gutekana nta buhombe burimo. Je ndibuka nkiriko ndasengera kubaka, mugabe igihe nsengera kubaka nkaguma niruka inyuma y'umugore isi nyereka. Kugeraho Imana imbwira ati we peti icara hasi. Ndicara hasi muri Kristo Yesu. Ariko Imana yamaye umugore yubaha Imana. Leo ni watekana ukamenya ko Kristo ari we kuri, ukamwizera nk'ukuri, ntazoguhenda, ntazokuyovya, ntazokuzimiza, azoguha icukuri. Azoguha icukuri. Gushikaho Imana inyereka umudamu. Tumaze nk'indwi tugendana, isi bandanye inyereka ivyayo. Kugeraho ndamwega ndamubwira ati je numva ndabivuyemo. Arambwira ati genda. Erega bukeye naragarutse ndamubwira ati bimwe twavugana n'ivyo. Nciye bugufa arambwira ati oya wewe ti wewe ugende mugabo jewe je ndi hano ndahari. Bene data Kristo, haleluya, niwe kuri. Niwe kuri. Abigeme niwe kuri. Nimuzohusha abagabo mufise Yesu. Abasore nimuzohusha abagore mufise Yesu. Yesu aguha icukuri. Haleluya. Ikindi gihe tuja ahantu tugiye kunywa agafana, tucinjira namubwira ati ebana twicara kuri comptoir. Nawe arambwira ati ndakurahiye sindicara kuri comptoir. Satani n'ubundi arambwira ngo we nubona ko wewe uriya muntu atari we, umuntu aticara kuri comptoir. Cana hanafye uyu munwa. Subiye gusenga Imana irambwira ati subirayo umubwire ko ari wihenze. Sinaguhaye umugore wo ku makontware. Naguhaye umwubaha yubaha Imana. Hariga abasore bijegeza ngo bakeneye abagore baja kwicara ku makontware. Uwo muri Yesu kuri kontware yo hicara. Mugabo atahicaye none warihenze muri shwa. Haleluya. Kristo yaje yuzuye ubuntu. Yaje yuzuye ukuri. Niwe kuri w'ikintu cyose. Niwe kuri w'ikintu cyose urondera. Turashobora gukomera Imana amashi menshi. Tuvyaguruke dushima Imana. Haleluya. Ushima Imana.
ushima Imana. Ariko wiyumvira ngo ukijijwe kubera ibintu kanaka, hejuru ya byose hari Imana. Ubuntu ni Imana, ubuntu ni Kristo Yesu, ni igikorwa yakoze. Haleluya! Ni nawe karorero ku buzima bwa hano ku isi. Nitwivange. Yesu nigeze yivanga, nigeze ahungabana ku cari, yagumanye icari, akorera mu cari, ava mu ijuru ari umwami. N'imbere ya Pilato yari umwami. Nigeze avuga ngo ndi umwami mugabo raba kambanye. Oya, vuga ati ndi umwami, nico nashiriweho. Nashiriweho kuvuga ukuri, kwamamaza ukuri. Reka uduze ibiganza byawe. Duze ibiganza byawe. Uvuga ati ndaguhaye icubahiro Mana. Shobora kuba uyu munsi by'ukuri uriko uravanga ibintu. Shobora kuba wacitse intege. Shobora kuba uriko urasubira inyuma. Uriko urakekeranya iby'agakiza kawe. Agakiza kawe ni Imana. Vuga ati ni wowe Mana, ni wowe mukiza wanje, ni wowe buhungiro bwanje, ni wowe kubaho kwanje, ni wowe kurokoka kwanje. Duze ijwi ryawe uvuga ati Mana uri Imana, ni wowe Mana nyamana, uzokwama uri Imana. Yihindura umubiri umuntu, yabira umubiri w'umuntu, atari kugira ngo atakaze ubumana, kugira ngo ukire, kugira ngo akurokore, kugira ngo akubohore. Mbega ubuntu butovugwa yabwankuye ko. Oh, uduze ibiganza byawe. Ubwira ati Mwami ndakubaha, ndanse kugenda nivanga, ndanse kwiruka n'ivyisi, ndanse kugenda niboma, ndagomba gukurikira wewe. Nibwoshima, nibwonvirata, nakinumvise, uduze ibiganza byawe. Ubwira ati ndagushima kubw'ubuntu bwawe. ishengero ryawe kuzimuruka
abariko barazimira bazimuruke, abariko baratakana mana bazimuruke, abariko barazimira, abariko baratakana, abariko barihenda mana bazimure. Zimurira ishengero ryawe, zimurira abariko baratakana, zimurira abariko barahendwa, zimurira abariko baragenda batakarira mu by'isi, zimurira umuntu wese, girira neza umuntu wese mana. Urakoze mana, urakoze mana, urakoze mana. Reka dukomere Imana amashyi. Haleluya. Shengero Imana ibagirire neza. Sinzi curondera mugabo Yesu niwe kuri. Niwe kuri kwiterambere. Niwe kuri kwa magara meza. Satani naguhende ngo uragwaragurika, cyo ni kinyoma. Amagara meza ni Yesu. Umutekano ni Yesu. Kubegwa ni Yesu. Kugubwa neza ni Yesu. Tumukomera amashyi menshi. Haleluya. Rero turarangije, Imana ibahezagire nkuko mukozi Imana yabivuze, tugiye kwite